Mbanje kubaramutsa mwe muza gusubira kunkurikirana uno munsi muri ya ntumbero twiha yo kuza turaraba ingene twokosora amajambo yakoreshejwe nabi mu rurimi rwacu rw'ikirundi kugira dusubire duhe akanovera umuco wacu ari w'ikirundi. Uno munsi nashaka kugaruka kuri vya vyiyumviro incabwenge ziba zaradushizemwo ugasanga tubifata gutyo tutarinze no kwiyumvira, arivyo nise ingena vyiyumviro canke ingena bitekerezo. Uno munsi naho nashaka kugaruka cane cane ku kintu nyamukuru ndazi biza kuryohera bake mugabo nukwemera tugasubira tukisubirako harya gukosorwa si bibi kandi kwisubirako si bibi, ahubwo tukemera ko ivyo twafashe twarize uko dushobore gusubira kwisubirako tubikosore. Nta kibi kirimwo co gukosora ibintu twafashe uko utariko. Rero ico kintu ni ikintu gikomeye cane muri ya majambo nyene nita ko ari ingena vyiyumvira ariyo ngena bitekerezo. Ico kintu naco nicerekeye ukwemera, kubera niho amajambo nk'ayo kenshi usanga akoreshwa kubera abantu bibaza ko bemera Imana ariyo ikomeye, ariyo yaturemye twese, ni naco gituma tuyita amazina atandukanye bivanye umwe wese uko ayita. Mugabo rero ico kintu ukaca usanga nico gituma gikoranije ya majambo menshi amwe nyene tubwirwa ngo tuyafate uko. Ico naco si ikindi ni igitabo incabwenge zise Bibiliya. Ku bamaze kuyisoma no kubayibwiwe ngo bayifate uko ko ari ngo igitabo c'Imana, nibaza ko umwe wese amaze kugisoma cankwe acumva, urashobora kumva ko Imana sinibaza ko yigeze yandika, ahubwo abandika muri mwene ivyo bitabo kubera insiguro, hariho abahinga babonye ko biblioteke kivuye mu rurimi rw'amahanga, bisigura ko ari mu gifaransa ngo biblioteke y'ibitabo vyinshi, umva n'ivyiyumviro vyinshi vy'abantu. Rero tuvyigishwa ko twobifata nk'uko ari ibintu vy'Imana ibirimwo vyose. Mugabo ivyo kubera twabibwiwe uko, ni benshi bapfa gufata uko ico gitabo batanazi n'ibirimwo, bakagifata ngo ni igitabo c'Imana. Namwe mwiyumvira, Imana sinibaza aho yigeze yandika, gusa abayitirira ibintu kugira bashobore kuyovya abandi, niho baca bafatira ba bantu nyene usanga dupfa kwemera tugakurikiza ivyo tubwiwe uko, tutarinze no kubaza umutimanama ariho Imana yacu ikorera. Rero ivyo bintu nivyo twoza turahindura buke buke kugira Imana y'umwe wese imugarukemwo, hama tube muri wa munezero yari yaraduteguriye udahera. Rero muri ico gitabo Bibiliya navuze ko ariho usanga ya majambo y'ingenabitekerezo menshi, nkaho aho bakubwira ngo ni ugufata
ico gitabo Bibiliya ngo ugifate ko ari ijambo ry'Imana, aho ntuzokwigera utahura n'Imana ico arico, kubera ibitabo birenga 60 vyanditsemwo, sinibaza ko wohava utoramwo ic'Imana ico arico, kubera ibivugwamwo ni vyinshi, ni kahise k'ibintu vyose vyabaye kuva isi, ijuru, ibintu vyose Imana yaremye bibaho. Urumva rero sinibaza ko ico kintu coza kidushira ahantu tudashobora kwiyumvira, tudashobora gutekereza ati ibi vyabaye gutya kubera iki, ibi vyabaye gutya kubera iki, kubera naho vyandikiwe twebwe nk'abarundi izo ngero ziriho n'ubu turazibona. Sinumva ingene tutofata ivyo tubona biri iruhande yacu tubamwo, hanyuma tukaraba ingene tubikosora tutarinze kwigishwa amateka ya kera cane, kubera ayo nayo kudutakariza umwanya, kandi ivyo turimwo, aho turi, ivyo bintu biriho, kandi hariho n'abantu kumbure naho batavuga benshi bashaka kumera nk'abarya bo muri iyo Bibiliya bavugwa ba kera. Rero ntitwotwagwa n'amarangamutima ngo dufate nk'uko twavyize nuko nyene, ahubwo abo bavyize, kubera hariho n'iyindi ngorane ihari, kubera umwarimu yigisha muri ivyo bintu vy'iyobokamana, umwarimu wese yigisha ikintu uko bakimwigije, urumva ntashobora kuja ku ruhande naho yobaza ukuri. Aho niho hari intambamyi imwe imwe tubona mu biyita ko bize ico gitabo, mugabo nibaza ico ko atari co cotuma twiyumvira ntidufate uko nyene babitubwiye, kubera abazi gusoma ni benshi, mugabo ugasanga bapfa kubifata uko. Mugabo ugiye kubisoma urashobora kubona ukuraho kuriye, nta Mana yanditse igitabo, nta Mana, ibivugwamwo ni ibintu vy'ubuzima tubayemwo, mugabo haba harimwo muri ivyo vyose tubayemwo, haba hariho amajambo aza aradukebura kugira tugaruke kuri vya bindi Imana yari yaraduteguriye, nkuko nama ndabisubiramwo, kubera Imana ntiyaduteguriye ibintu vy'amananiza, yateguye ibintu vyoroshe cane. Rero hariho babivuze mw'itanguriro, mugabo harya umuntu yandika inkuru yumvise ntashobora kuyandika uko yayumvise neza. Ni naco gituma n'ubu hariho abantu Imana icamwo ugasanga iramutumye ikintu kuri wewe, kandi atarinze kuja mw'ishuri, kubera ubutumwa n'Imana sinibaza ko arinda kuja muri iryo shuri, kubera nta Mana ifise ishuri. Nico gituma rero n'uwoba yize kwigisha ivyo, nibaza ko hageze nabo ko bashobora kubwiza ukuri abantu, bakareka kuyoba, bakareka kubandanya kujuragirika, hanyuma tugashobora kubaho neza. Rero muri ico gitabo sinibaza, ubu ndabivuze mu ncamake, mugabo ahantu hari amajambo y'ingenabitekerezo menshi, ya majambo adasiguritse bapfa kukubwira ufata uko, kenshi tuyasanga muri ico gitabo. Nico gituma uwoshobora kwisomera arashobora gusoma adafashe nk'uko bamubwira ati fata iki. Tuzoza turaraba buhoro buhoro ingene muri ico gitabo amajambo akomakomeye usanga tunakoresha kenshi ari ayo y'ingenabitekerezo. Umva ingenabitekerezo ni ikintu bakugenera ugafata uko utarinze no kwiyumvira.
nico gituma jewe ndavyita ingenabitekerezo. Rero ivyo nivyo twokwiye kuza turakosora buhoro buhoro, hanyuma Imana igasubira ikatugarukira, ikatuja mu mitima, tugashobora kugira ya mahoro. Hariho abavuga ko muri ico gitabo nyene, kandi babeshera Imana, sinibaza ko iyi si yadushizeko, yatubwiye ko ari ahantu, iyi si ngo atari iyacu, tuzoja mw'ijuru ariho tuzogirira bwa buzima budashira. Nibaza ivyo ko ari ukujuragiza abantu no kubabuza kubungabunga iyi si yadushizeko. Ivyo ni vya bindi nyene badushiramwo, kandi ivyo bintu ataho no muri ico gitabo bavuga ntaho ushobora kubisanga. Nibaza ko rero ari ugutahura nabi bimwe Imana iba yaravuze, yaraciye mu bantu. Vyinshi ntibiri harya no muri birya vyanditswe. Rero nibaza ko umwe wese yotangura kuza arakosora mwene ayo majambo, na cane cane ukirinda ikintu bakushiramwo uko utaramenya ico gisigura. Rero tuzoza turabandanya tuza turaraba ayo majambo, kubera ni menshi ari muri ico gitabo, kandi dukoresha mu buzima bwa misi yose. Rero kutayatahura neza, ugasanga twama twisanga tuja mu bicumuro, kandi twibaza ko turiko dukora ivy'Imana ishaka, mugabo atari vyo. Rero tuzosubira hanyuma tubanze turabe amajambo amwe dukunda gukoresha ari muri iki gitabo mu buzima bunasanzwe, dufata uko, kandi amwe yari afise insiguro mugabo agashirwamwo abantu nabi, ayandi ntagire n'insiguro, ugasanga ivyo bijuragiza abantu. Ugasanga niho n'umuntu usanga akirondera Imana, akibazagiza Imana, none niki, kandi yakurikiye ivyo bintu kuva, ugasanga afise imyaka 40 aja muri bimwe twita gusenga. Ugasanga kubera ivyo bintu rero umuntu abigira atazi n'ivyo arivyo, ugasanga amaze iyo myaka yose mugaye Imana ataramenya ico arico, ataramenya ko inamurimwo, ahubwo akwiye kumenya ingene yosukura umutima wiwe, kwicisha bugufi. Ivyo bintu vyose wumva washizwemwo udatahura, ivyo ukabanza ukavyikuramwo, hanyuma niho uzobona ya Mana, niho izokugarukamwo, hanyuma ugasanga ibintu bimeze neza, ugasanga ubayeho mu munezero nkuko yari yarabiteguye. Reka iki tuzoza turakigarukako cane, mugabo ndazi hariho abantu bakoresha amarangamutima, ibi ntavyo kuvuga ko nta kindi umuntu ashobora guhindura. Umuntu iyo amaze kuzibira gutyo, urumva naho Imana izoza ikamubwira ntavyo azumva, ntibizoshoboka. Rero kuzibira ngo ntushobora ikintu gifata uko bakiguhaye, iryo ni kosa rinini dukora, kandi ugasanga ritubujije na ya Mana yotubayemwo, ntitwuguruye imitima yacu ijemwo, ugasanga biduteye ibibazo. Reka rero akandi nako nashaka kuvuga imbere yo kurangiza, cane ibintu tuba twarize iyo myaka yose 40 50, biranagora no kugira twemere amakosa cankwe
dushobore kubihindura, mugabo haracariho icizero yuko abantu bakiri bato mureke kubazimiza, mureke Imana yabo ikore, mureke kubigisha ibintu bitari vyo. Twe bamwe bamwe dukuze twarabifashe uko, kandi kuvamwo usanga binatugora, kandi naho tuzi ukuri ugasanga uguma ugendera muri ivyo. Ico kintu turakwiye aho hantu kuhahindura, kugira dushobore kubaho muri wa munezero Imana yari yaraduteguriye. Ego ndabikebanuye rero tuzosubira hanyuma.